Abenegihugu bo ku mutumba Rutunda zone Kirama komine Isare intara ya Bujumbura basabwa kuguma bafatanye mu nda no kuba hafi imiryango iheruka kubura ababo n'ivyabo biturutse kw'isiduka ry'umusozi. Vyashikirijwe na Leonidas Ntirandekura musitanteri wa komine Isare aho kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya ndwi ruhuhuma umwaka w'2026 bariko bashingurana iteka bamwe 9 baheruka guhitanwa n'umusozi kuri uwo mutumba biturutse ku mvura nyinshi yari yaguye ku muhingamo wo kuri wa gatanu ruhuhuma umwaka wa 2026. Ishaka ry'Imana iyo rishitse tuvyakira uko ibishatse. Bwa mbere nokengurukira cane abantu mwese muri hano, umwe wese mu bashoboye gushika hano, ndabakengurukire cane bimwe bivuye ku mutima kuba mwaje kwifatanya n'imiryango yagize ivyago biturutse ku mvura y'isegenya yaguye itariki 5 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2026. Icambere numva ubwa mbere na mbere twosaba imiryango yahuye n'ivyago kwihangana. Turabasavye mwihangane, turabasavye mugumye imitima, hanyuma dusabe kandi inshuti ababanyi n'abaryango twese turi kumwe tube hafi y'imiryango yahuye n'ivyago. Murabona ko hariho imiryango yabuze abantu, amazu aragenda, imirima iragenda, ivyo batunze vyose bihura n'iki kiza. Hari n'iyindi miryango hari vyononekaye babuze ibitari bike nubwo ata muntu babuze, ariko mugabo babuze ibintu vyinshi cane mu buryo butandukanye. Dusabe rero cane cane ababuze mwihangane, tubemereye yuko twebwe nk'abajejwe intwaro turi hafi yanyu, tuzoguma hafi yanyu. Turifatanije umubabaro n'imiryango yose yabuze muri bino vyago vyadushikiye. Turabemereye kandi yuko nk'uko mwabisavye yuko tugiye gusaba hirya no hino haba muri leta no mu mashirahamwe atandukanye afasha leta kugira ngo muri ino minsi ya vuba agire ico afashije ino miryango yabuze. Hanyuma kandi nk'uko mwabivuze turabemereye yuko tugiye kwirukanga kugira ngo imiryango amazu yabo yatwawe n'ivyabo bigatwarwa kugira ngo vuba bazoroswe aho baba barakika umusaya. Nibaza yuko ibikorwa ndetse biba vyatanguye no gutegura aho bazoba bararindiriye, tugifise ikibazo c'ikibanza. Turiko turarondeza rero ahantu hashoboka hameze neza vyokunda ko baba barabategurira uburyamo mu kurindira yuko ibindi bizokurikira bigatunganywa neza. Ivyabashikiye leta y'u Burundi irabizi, abajejwe intwaro ku rwego rwo hejuru gushika ku rwego rw'igihugu barabizi, kandi baratwemerera yuko atako batazokora kugira ngo babashigikire, kugira ngo babafate mu mugongo muri ivyabashikiye, kuko iyo abenegihugu bagize ivyago leta nayo ibigize ivyago. Rero muri make turabahumurije, mwihangane, dusabe inshuti ababanyi n'abaryango mubandanye kuba hafi y'iyi miryango yabuze, mubandanye kubashigikira muri kino kigandaro. Uno munsi kuba twaciye dushika ngaho uno munsi kugira ngo tubandanye uwo mugirwa ni kubera ko aho twari twabaye turabashira harya abitavye Imana barindirira, twasanze hari ikibazo kubera umuyaga nkuba, duca dusanga ntivyokunda yuko barindira iminsi. Ubundi twari kurindira tukabitegura neza, twobigize mu ndwi itangura haciyemwo iminsi, kumbure duca tugira n'imigirwa yindi kurikira no guca ku mazi. Ariko kubw'izo mvo kubera twabonye ataho borindirira kugira ngo imibiri yabo ntiyononekare, vyabaye ngombwa yuko duca dufata ingingo yo kuvyihutisha. Ngira ni mwari mumenyereye aho abantu bangana uku bashobora gushingurwa haciye ikiringo c'imisi 2 gusa. Rero muratwihanganira mutubabarire, ni kubera ko
twabuze aho dushobora kubamaza iminsi. Vyumvikane rero yuko ikigandaro kibandanya, murazi yuko nta bantu, murabona ko harimo n'abakuze, ntitwoshobora guca ku mazi mu minsi ibiri yonyene. Nico gituma tubasabye nshuti baryango babanyi mubandanye mwifatanya n'imiryango yabuze muri kino kigandaro. Ikigandaro kirabandanya, kibandanirize ku mitumba vyabereyeko kugira ngo dutegure umunsi wo kuzoca ku mazi. Rero muri make nagombe ndangize subira gukengurukira cane mwebwe mwese mufise umutima w'urukundo wo kwifatanya n'abahuye n'ivyago. Biragaragara yuko abari ngaha bose arababonye yuko vy'ukuri bafise umutima wo gufatana mu nda, wo gushigikirana mu bihe bigoye. Ndabasabe rero uwo mutima mufise muzowuhorane, umutima wo gukundana no gufatana mu nda, umutima wo gutabarana. Ndabashimire kandi n'ukuntu mwavyifashemwo umunsi vyashika, hariho abitanze batitangiriye itama kugira ngo imibiri y'aba bantu ishobore kugarukanwa, dushobore kuyishingurana iteka. Ubundi bwo ntawubazi, ino saha ntituba tuzi iyo bari. Ntawe reka kubakengurukira rero, mwaragaragaje umutima w'urukundo, mwaragaragaje umutima wo gutabarana. Mubandanye kurya mwari musanzwe, mubandanye mushigikirana mu bihe bigoye, mwame mubana hafi, mwame mwibukana yuko umuntu ari uwundi. Iyo miryango 6 yavuyemwo abo bitavye Umuremyi ngo ntaco bashoboye gukura mu nzu zabo, kuko zaba impuzu, ibifungurwa, eka vyose vyatwawe n'iryo siduka. Bagasaba ko bogarukirwako vuba nk'uko umwe yaserukiye iyo miryango yabishikirije. Hari ku munsi wa 4 aho hagwa imvura y'igihuhusi ihambaye cane, aho yahitanye imirima myinshi, igahitana n'amazu menshi. Turetse naya turiko turadondagura yaba babuze ababo, hariho n'iyindi miryango myinshi amazu yabomaguritse ashika ku mazu 14. Ayo yose yatse indaro mu yindi mihana. Tukuvuga ko habayeho n'uruzi rwitwa Nyabihondo, aho isoko rwahora rucamwo ryose rwahevye rugasatura umutumba, aho rwinjiye rugasatura inzira yindi nshasha, aho hose rwagenda rurahonya imirima. Nukuvuga rero kuri umutumba wa Rutunda kuvyo turiko turabona utagarukiwe, sinzi ngira ngo nikizobutunga bizogorana, kuko hari hakaze cyane imirima y'ibigori n'ibintu vy'amatuta y'ibiharage, ibijumbu, imyumbati n'ibindi. Ivyo vyose vyahereye muri ako kuzi bita Nyabihondo, ariko gaca gahereza uruzi runini bita Nzitwe. Aho no kuvuga ko aho hose atakintu kyahema kihari. No kuvuga rero abanyagihugu baho hantu kuri uwo mutumba wa Rutunda ubu bafise amaganya menshi, n'ubundi babonye imvura igomba kugwa baca biyagamba. Hama tukaba twasaba banyakubaha nk'uko mwaje kudufasha mukadutera iteka ryo kutugarukirako, ko mwotubangukira cane cane kuri iyi miryango ingana n'imiryango 9. Imiryango ingana n'imiryango 9 n'ukuri batakironka naho bakika umusaya, ko kumbure leta yodufasha icokorwa kugira ngo turabe aho boba bayengeka umusaya. Hama nk'uko mwaje kudutera iteka kuri uno munsi, umuryango nk'uko twiyunze twari twimvize kubashimira rwose mwevuye ku mutima, kuko muriko muradufasha iki gikorwa ntangere tutokwishoboje. Mu ntumbero yo kwitabira ako kamo, ishirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge mu Burundi rikaba ryari ryaje ryitwaje amahema hamwe n'ibimwe mu bikoresho vy'ibanze vyo mu gikoni, aho baciye babishikiriza iyo miryango ibabaye gusumba iyindi.
Ivyo birori vyo gusezera ubwa nyuma abo bahisi vyari vyatewe iteka kandi na musitanteri wa komine Muramvya intara ya Gitega bihana urubibe na komine Sare, umukuru w'inama mpanuzwajambo ya komine Sare hamwe n'izindi mvukira za zone Kirama. Mwomenya ko ivyo birori vyari vyatangujwe n'inkuka ya misa yaherejwe kuri paruwase yitiriwe Umweranda Monika y'i Bugarama. Kuri Tubiyage Media turasubiye guhoza imiryango yabuze. Tubiyage Media ruremesha miryango komera ramba tsimbatara amahoro kuri twese muteramishi wacu Tubiyage Media.